Nyuma yo gushikiriza kwa 2025 rusa mu mwaka wa 2020 vyavuye mu matora yo kwa 2020 rusa mu mwaka wa 2020, inama nkuru y'abepiskopi gatolika mu Burundi yaciye yihutira gusohora itangazo rimenyesha uko amatora yagenze. Nubwo muri rusange iryo tangazo ritahakana canke ngo ryemeze ko amatora yagenze nabi, ariko ryarerekana ico hagati mu tuzitizo utunenge tutari duke abarorerezi barenga 2,000 bari barungitswe mu gihugu cose na Eklezia Katolika kwirabira uko amatora ariko aragenda. Nkuko vyashikirijwe na Musenyeri Ntahondereye Joachim, utwo tunenge ngo twari tugizwe ahanini no kutubahiriza umwidegemvyo w'abatora, amasandugu yitora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba, gutorera abantu bapfuye, kwemera impusha zo gutorera abantu benshi, abatoye bisubiriza, ukwirukana abaserukira bitoza hamwe n'ibindi vyashikirijwe n'uwo mugwi. Ibi bikaba vyari bitandukanye n'ivyo ayandi mashira hamwe yakoze ico gikorwa cyo kurorera ayo matora, kuko nkuko vyashikirijwe nyuma n'umugwi ujejwe gutunganya amatora Seningo, ishira hamwe rimwe ku mashira hamwe 39 yakoze ico gikorwa mu gihugu cose, akaba ari ryo ryatanze icegeranyo gitandukanye n'ayandi. Uwo mugwi ukaba waciye wihutira gusaba iryo shira hamwe gusubira kwihweza icegeranyo cashikirijwe nabo ryatumye ku rubuga kugira ngo rirabe aho bitagenze neza. Ni mu gihe rero sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro iheburije abayituye, iyo nama yasohoye kuri uyu wa gatanu ruheshi ubutumwa bwo gukeza General Major Ndayishimiye Evariste yatowe ngo akorere mu ngata umukuru w'igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. Iyo nama imenyesha ko inezeranywe n'abarundi bose bamuhunza amajwi, abo bepiskopi gatolika bagasaba umukuru w'igihugu mushasha kuzotwarira bose, barangiza bamwifuriza kuroranirwa mu mabanga hambaye yatorewe.